none akabirya ka produit yawe na produit yawe yitwa gute? twebwe produit yacu yitwa ipiripiri uburyohe. Hanyuma akabirya kayo nuko ikoze ku buhinga ku buryo umuntu ashobora kuyifungura mu ndya zikaryoha no mu gihe yoba atashizemo ibindi birungo. Ni ukuvuga yuko ipiripiri yacu imota neza, ituma indya zimota neza kandi ikongera igatuma indya ziryoha ku buryo ushobora gufungura ufite apeti kuri bamwe batagira apeti. Hanyuma ikindi piripiri yacu irimo ama ingredient novuga meza ku magara yacu ashobora gutuma umuntu agira amagara meza. Akarorero nka tournesol, murazi ko tournesol ari nk'umuti, ni ingaburo nziza n'abagwayi bamwe murabizi ko barakomanda gukoresha tournesol. Hanyuma harimwo n'utundi tuntu tukabirya matungurusumu, utuntu twinshi tu ingredient dutuma ipiripiri yacu igira akanovera keza n'ubumote bwiza bushobora gutuma imfungurwa ziryoha. Hanyuma umuntu azifunguye akagira apeti kandi akagira n'amagara meza. None uzikeneye yozikura hehe? Yozikura ku ma alimentation atandukanye ngaha mu gisagara, kubera ko tumaze igihe turiko turakora turi ku kivi. Ama alimentation nka yose ipiripiri yacu irahari, ko dufise n'abagira marketing bayishikana aho hose hari alimentation. Twibandira cyane ku ma alimentation kubera ko ariho hantu hahurira abakiriya benshi. Hanyuma bivuze yuko muri alimentation yose ya Bujumbura uyisanga iyo piripiri yawe? Ego, ahenshi hashoboka. Nibaze ngahe Bujumbura vraiment ko ata muntu yovuga ko yabuze ipiripiri yacu. Hanyuma birakunda ko umuntu ashobora kumushikanira muhira canke utashitse kuri alimentation handi yoyikura ni hehe? Kumande yozigira gute? Aho dukorera urashobora gushikanaho nyene, ni mu Buterere ku barabara ry'umunani nimero 5, niho uruganda ruri. Mugabo kenshi dukunda kwemerera aba grossiste ko aribo baza, abandi bumva abakiriya bato bato baraza ku ma alimentation no ku masoko nko kwa Siyoni. Iyi piripiri iriyo ku bwinshi cyane kwa Siyoni, kubera turaronka n'abakiriya bavuye mu bindi bihugu nka Congo no hakurya muri Tanzania, hose y'abakiriya na Kenya. Agapiripiri kacu kariko karajabuka ku zindi mbibe mu bindi bihugu, kariko karagerageza kumenyekana kandi kameze neza cyane. Hanyuma ukeneye kugira ico babaza canke ukeneye gukomanda kuri telefone nziza? Telefone ni 79 35 25 02 canke 61 35 25 02 canke 79 582 069. Akajambo ko guherezako nuko abantu bokwijukira gufungura ipiripiri, kuko ipiripiri twasanze ari igifungurwa gituma abantu bagira amagara meza, ku buryo ushobora kubaho ntusazire imburagihe. Mw'ijambo rimwe biratuma umuntu adasaza kare, kubera ko harimwo ama ingredient meza ashobora gutuma umuntu agira amagara meza. Murakoze.